bikwe imibi biyugiza Nuko rero muri kino kiganiro tugira dutangure neza neza turi kumwe nuno muririmbyi yaririmbye zino ndirimbo uriko urumva hano ziriko zirasamirana Isemejuku wakewe Bwana itangazeje neema kubwa kama mto Bwana umenibariki umenishibisha nasema asante 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 hakisema takubariki hakuna atakayezuia kwani ndiye Mungu mwenye baraka ulishani wangani hawapandi wala kuvuna wewe si bora zaidi kuliko ndege. Ni muririmbyi rero yitwa Esperance Ndoricimpa ni muririmbyi w'indirimbo zitandukanye ya Kisemo na kwa indirimbo ya Sosi itariki haize iminsi igera kuri 6 ino ndirimbo iri hanze ya Sosi itariki 15 kuno kwezi nyene uno mwaka hari amasaha ku mugoroba cyangwa isaha y'ijoro niho indirimbo yasoka niyo turi kumwe hano muri studio reka tumuhe ikaze tunamuramutsa tuwekaze mufasoni yitwa Ndoricimpa Esperance asanzwe ari umukozi w'Imana akaba asanzwe kandi ari n'umuririmbyi arimba indimo zo guhimbaza Imana ndabaramutse kandi ndabaha nikaze hano muri studio za Divyizigiro. Amahoro Ego nizere ko mumuguwe neza. Ego me kandi murakoze kudutumira. Murakoze cyane namwe no munsi wa Mungu kuri mwebwe wagenze gute? Umunsi wa Mungu wagenze neza twazindukiye gusenga hari ahantu nari mfise igikogwa naringe kuvuga y'ubutumwa mu Kajaga. Ego me ngo dusangiza umurongo mwasange kumure nk'abatagiye gusenga bumva ati aho Esperance yasenge byo kuri ibyo rimeze neza. Ego me twari twize kuvyerekeye urukuta rw'Yeriko ubanza ari muri Yoshua 6 guhera ku murongo wa mbere kugeza kuri 20 ego ariko twasangiye kwijambo kwiga guceceka kubera yuko igihe Imana yarungika Yoshua ngo ayobore ubwoko bwayo bazunguruka urukuta rw'Yeriko Imana haraho yabategetse guceceka ego me Ego. Ni cyo kigwa twakura mu nkatwe bita. Icigwa nigishije ko naniyo yari n'umutwe w'ijambo kwari kuvuga kubaha Imana. Ego bujyanye Imana yitegetse ikintu nivyize kugikurikiza kuko iyo basakuza ntibakurikize ivy'Imana yari yabategetse ati mugizunguruka incuro indwi iminsi indwi kandi mugende mucecetse abaherezi bari bo bonyene bavuza inzamba hanyuma isandugu yanje muyishira imbere iyo batakurikiza iyo ordre Imana yabahaye abansi bo bari kumenya yuko bari nyuma y'urugo bakabita ego rero twebwe tuzunguruke ariko twihoreye gusa ego hama Imana ikore insi itaziye ariko zibomoke kabisa none nk'umuntu adatahura cyo bita ikiruzitiro rw'Yeriko nk'abakristo bakino gihe twose twumva ko ari iki urukuta rw'Yeriko muri kino gihe ndabigereranya n'ibibazo tugenda duhura navyo ingwara ishobora kuba ari urukuta rw'Yeriko ibibazo bukene gene gupfisha ikintu cyari cyo cyose kiza kikubuza kubandanya canke gushikira mu masezerano yawe burya kibari igihome ego kandi ico gihome gikugwaho n'inkome z'Imana aha abana mwe mwese mfise ibisika by'Yeriko abana mwe ko murazunguruka Yeriko muzungurutse muhoze mwavyumvise abantu kandi bo ni benshi Madame Esperance ni benshi bariko barazunguruka ibikuta
ego cyane gose nico gituma twifashisha inkomezi z'Imana kuko ku bwacu ntabwo twobishobora naho ubwoko bw'Isiraheli bujyanye nta gikorwa bakoze barizungurukiye gusa bicecekeye hanyuma Imana sinzi ivyo yakoze nimba arungitse ingabo zo mu ijuru mugabe icijambo ry'Imana ritubwira ngo zarasidaguritse ngo igihe bakoma induru bakavuza ibyose igihe nyene bahawe uburenganzira bwo kuvuga ngo niho inkuta z'Yeriko zabomoka yego umva ko Imana ifise inkomezi zidasanzwe guhora gusama ikintu kibomora yego abone mugenda murakoma induru muko murazunguruka Nuko tubashimira cyane niwe turi kumwe rero muramwumvise ni umukozi w'Imana yitwa Esperance Ndoricimpa umukozi w'Imana hagati aho kandi akabasanzwe navuga n'ubutumwa kandi biciye no mu kuririmba mbega by'ukuri ku bantu batazi Esperance Ndoricimpa yobara umuntu ki Egome ku mazina nitwa Esperance Ndoricimpa nkaba ndi umurundi kazi mugabo mba mu mahanga mba mu gihugu ca Canada mu ntara ya Edmonton Egome mu ntara ya Alberta gisagara gitonya citwa Edmonton hanyuma nkaba narakiriye umwami Yesu natanguye gukizwa mfise imyaka 9 hanyuma ca ntangura gukorera Imana nkiri muto nyene natanguye kuririmba muri korali ya Sunday School nakuze ndumuririmvyi hanyuma nyene nkaba ndi n'umuvuga butumwa yego ndumusenzi ndasenga sinkunze kuvuga yuko ndumusenzi kubera yuko abantu bose twari dukwiye kuba basenzi yamwangira ari abantu bagira babihamagariwe yego ababihamagariwe nibo bashibamye yego me novuga gutyo ko nanje ndumwe muri bo yego me ariko umbwiye ikintu gikomeye kandi nkunda kwibaza kuko abasenzi batakunda kwivuga ngo twe nko buza ati sinkunda kubivuga mugabo ndayivuze nyene nta kundi kuko batakunda kwivuga abasenzi ko ari abasenzi sinzi impamvu sinobishurira mugabo ku bwanje jewe nishizemwo yuko ni devoir yo gusengera mwene data ni devoir yuko ikibazo cy'undi kikabici wanje kandi ndagikemura gute shobora kuba ntashobora kumukemurira ikibazo biciye mu mafaranga ko atayomfise canke kumuramutsa muhira kuko atamwanya naronse mugabo nsenze Imana iragenda igakora aho ntashika Imana ikahashika ico ntoshobora Imana ikagishobora murakoze cyane ati musemura abarundi kazi yaro kandi musanze muba mu mahanga musemura muri Canada mbega mwagiye ryari mumaze imyaka ingahe nagiye kuva mu bihumbi 2002 ubanza ubonye ari imyaka 21 maze mu mahanga yego me ndumumama mfise abana 4 n'umwuzukuru umwe nkaba ndumupfakazi yego ntaco dufise Imana ivuga ko ari se w'imfuvya kanubwo wapfakazi yego mvuga ko mumazeyo imyaka itari mike ariko kandi gucamo mugumana ikirundi nirebanga mwakoresheje ikirundi nta muntu bujyanye yibagira imico kama naho twabaye mu mahanga igihe kirekire n'abana banje muhira ndabavugisha ikirundi n'igiswahili yego kandi baravukiye nko baravuga ikirundi wavukiyeyo n'umwe nagiyeyo mfise 3 umwe niwe yavukiyeyo afise imyaka 17 yego yavukiyeyo imyaka 17 bisigura ko nabagiye ari bato ari batonya nagiye mukuru ari muto cyane mukuru yarafise imyaka 6 yari mu wa kabiri hanyuma mutonya nta na maternelle yari bwatangu rova ko abanye rumva baracari bato ariko kubona bakiri bato mugabo kandi bakaba umugani wawe babona bavuga ikirundi urumva ko ari uruhara cyane rw'umuvyeyi yego ni we tuganira mvuga ko nibaza ko muko muratahura byinshi kuri we mvuga ko umukozi w'Imana muvyeyi w'abana amaze imyaka igera kuri 21 muri Canada mu mahanga gukora Imana mu mahanga byarakoroheye nk'umukozi w'Imana nk'umuririmbyi nk'umuvuga butumwa mu mahanga biroroha
ntibyari byoroshe hose mugabo novuga yuko byari byoroshe kuko bitari byoroshe byari mu ntango nkishikayo icongereza ntabwo cari kirenga hanyuma nyene ama eglise menshi canke amashengero menshi usanga ari y'abazungu bavuga icongereza gusa ubwo rero kugira ngo nshobore kubona aho nsengera basenga mu kirundi n'ikinyarwanda vyamfasha igihe mugabo maze kuhatora haciye nk'umwaka n'igice maze kuhatora naciye mpaguruka kabisa iryo torero nararikoreyemo Imana cyane nahavuye ntanguza korale hanyuma nyene tukaza turaririmba ni naho nandika indirimbo nyinshi muri ico gihe kubera yuko vyansaba yuko nandika indirimbo kugira ngo ndazigisha abaririmbi yego wana ko uvuye kuvuga ubutumwa ni Bujumbura geranya kuvuga ubutumwa iri mu Burundi no kuvuga muri Canada nihe bakirije mu gimana neza sheho gereranya hose barakira ijambo ry'Imana yego hose barakira ijambo ry'Imana bivana n'ukuntu Imana iba ibiri kumwe nawe yego bujyanye iyo wirungitse kuvuga akaba ari wivugira bisamirana nk'imiringa ariko ari Imana yagutumye ari misiyo y'Imana bujyanye hariho imitima Imana iba yamaze gutegura kwakira yego narabonye interview watanze mu kinyamakuru kimwe bati Esperance umukozi w'Imana umu-engineer ibyo bintu bihuze gukorera Imana no gukora akazi kuririmba mu mahanga nzi bitavyoroshe ukoresha irihe banga gukora uri mu mahanga nibisanzwe kuko dukeneye kubaho dukeneye gufungura yego urumva byose ubishira kuri calendrier y'imisi yose ukamenya uti amasaha 2 ndayaha Imana amasaha 8 ndayaha ibikorwa vya misi yose nukuri jewe nk'akazi nkora mu gitoro hanyuma kenshi mba nicariye mu mashini ni ikintu kinini gose nkoresha kingana n'inzu ya by level no kuvuga nka etage imwe ico kimashini ego uri umwe degome umupfasoni ego sasa rero ugo ruduga rutwara itoni imwe n'igice c'imisenyi ya bahinguramwo petrol ego igitoro urumva rero tumara amasaha nta nubwo dufata break ibisanzwe ngo tugiye ngo gufungura ku ruhande oya tuguma muri ico kiduga hanyuma mucanke muri ico kimashini nyene bibacita haul truck hanyuma fise umwanya mwinshi gose wo guhimbaza kuko mandi nyene fise umwanya mwinshi wo gusenga kuko tumaramwo amasaha 11 kuva mu gitondo muri ngaho uri ngaho gumucopera nyene ni yari nyine ucopera wewe mukozi ma Esperance none wabyize ugezeyo canke ni wagiye usanzwe ufise ubwo buhinga oya nagiye nashitseyo hanyuma nyene ndavyiga kunka kumenya n'umuntu avuga ati reka nimukire ngaha anye ndabe ko mukate wogwira yego navyigiye hariya yego kandi ntihenze ubanza arije mu rundi kazi muri Canada yose akora ko kazi nico nagenda kubaze nico nagenda vuga nti ugereneje n'abafasoni bangaye bakoresha ico cuma turetse kuba uri umuntu kazi wa mbere no mu bazungu ni benshi bakoresha ico cuma bagikoresha arabafasoni yego barahari nibishasha ntabwo arabafasoni benshi bariko barankuraje abafasoni kwinjira muri ntuze muri mu kazi ka trade no kuvuga nyene gukora mu gitoro kuko ni ibintu bamenyereye abagabo bakora abagore dushobora kuvuga yuko abamama canke abapfasoni dushobora kuvuga yuko turi nka 10% muri Canada
egome nko mu gihugu en general aho no kwisi abakoresha cyo musanga ari nk'abaki abakenyezi ni bakenya gose ni bake cyane mugabo umupfasoni w'umurundi kazi ndishima Esperance muri Canada umurundi we ashaka ko ari umurundi umwe akoresha cuma ikomeye uvuze ko gishaka kingana na etage ego mekingana ego ne kinini urabona aya mazu bubaka bakagerekeranya imwe yo hejuru mba nicaye hejuru ndiko akarorero ipine yayo imwe iransumba uburebure kandi jewe urabona ko ndi muremure iransumba uburebure ego aba mama nkabo ucubabwira iki amabitinya abona kumenga hari ibintu batoshobora umenga na mu bagire bo ngaho nyene bo mu kigo oya byose birashoboka icyo bisaba gusa ni kuhaje nta kindi yego bujyanye abamama turabahizikazi iyo twitumye ikintu turagikora yego birangyoheje icyo cyuma ntaconzi sinzi ukuntu kimeze mugabo nzokirondera kamwe kuri ndaza kukwereka ifoto ndi kuri cyo yego ndaza kukwereka ifoto ndi kuri cyo yego vraiment ndaza no nakirondera ko nacumva ndakirondere ndaba ukuntu kimeze mugabo kandi ndagukeje ndagukeje kabisa urumva ko ikintu ushaka gukoresha izimenyereye ko muri amahanga ikoreshwa abagabo ukabukura no mu gitoro igitoro kumure nicyo kintu bibaza ko kwisi gikenewe cyane petrole bumve ko hariho havamwo aya mazutu havamwo essence yego ndumva ni byinshi twoganira nkasanga tugumye ngaho reka twinjire mu ndirimbo mbona ko indirimbo mwasohoye yitwa ntawuhwanye nawe ndibona ko imaze ukwezi kumwe kuri YouTube kuri iki ntawuhwanye nawe mu ndirimbo ni butumwa wagombye gutanga egome iyo ndirimbo nanditse reka mvugire muri rusange indirimbo zose nagiye mpabwa na byavana n'ibihe ndimwo mu masengesho hari igihe mpabwa indirimbo ndi mu masengesho yo gushima Imana hanyuma nkaca ndonka iyo ntuzenye iyo melody nkaronka iyo mpawe indirimbo mpabwa melody nkabwa n'amajambo hanyuma nkaca nkompleta ibisigaye wicara uvuti uno munsi ndi ngomba ndirimbe ikiye ndirimbe develop wowe uyo masengesho indirimbo yego nshobora kuguha akaroro hari indirimbo nahawe ziri mu zonzo sohora ivuga ngo umugeni wa Yesu umugeni wa Kristo iyo ndirimbo nayihawe nagize yerekwa ry'umukozi w'Imana yari rurangiranwa o muri Kenya yari umukongoleze yitwa Chibalonza yakoze accident hanyuma nza kubona yerekwa haciye umwaka yarapfuye Imana inyereka iherezo giyiwe hanyuma ubwo bukeye bwaho urumva nacininjira mu masengesho yo kwiyeza cyane ndiko ndasenga Imana mvuga nti Imana ndakwingiza uzumpa iherezo giza ndakwinginze Imana nyene ndiko ndiyeza ndiko ndasaba Imana izingirire impuhwe imiherezo giza campabwa rero iyo ndirimbo ngo mugeni wa Yesu yegome ngo wame witeguye ngo usuzume impuzu zawe ko zera canke zitanduye ngo suzume impuzu yako itanduye nukuvuga ko atana kadomo kahari kumwanda yego iyo ndirimbo nayo izosohoka vuba ni nziza cyane urumva ko byukuri navuga ko nabaririmbyi bake hajya abo tumaze kuganira benshi avuga ati naricaye ndatora ikarabu ndandika cyangwa ati ndirimbo ninakaye ejewe yanyandikiye hama gice ndaririmba canke nagize ukunuko urumva ko we ni ibintu biza uko nyene bizana usenga hama indirimbo igaciza amajambo na melody ugasigara gusa nyene uhinyanyura yego sigana nkosora nongereza yandi majambo mugabo indirimbo ntabwa melody nkahabwa n'amajambo hari n'indi ndirimbo vyashitse mpabwa ndi mu modoka ndiko ndatwara imodoka aho nakora kuva muhira naho nakorera vyansaba iminota 40 rero hako iyo minota 40 naca ndayiprofitamo hagenda ndayisengamo ubwo rero ndi mu modoka ca mpabwa iyo ndirimbo ndi mu modoka yego
urumva bigeze rero ndi mu modoka kugira ngo kandi iyo ntaciye niyarogistra nkironka nshobora kuyibagira ubwo nyene ikazogaruka ruko nongeye kandi kubisengera Imana yandirimbo bigace nkace ndayibuka rero ubu narafashe umugambi mpawe iyo melody nkabwa n'amajambo camfata nka recordinga ku telefone nkifata amajwi hanyuma nkayiga nanje bisigura ko nk'ubu ufashe ikaramu ukavuga ati uno munsi nguma ndirimbe nk'indirimbo ivuga ibi nibi ntabyo ushobora biragoye ntabyo noshobora ndumva neza ko ahubwo wowe ni wowe nemera kuri umuririmbyi niwe nemera kuri umuririmbyi kuko ujya uburirimba ikintu wowe wahawe n'Imana by'ukuri direct kurushaho umuntu waza akambwira ati Desire ati jewe nari na ronserefre ivuga gutya ati nyongerereza cyane nyandikira indirimbo imeze gutya ngurumva ko wowe ni indirimbo by'ukuri ibije itanzwe n'Imana muri ico gihe ni impact umusaruro mu gihe ndirimbo uyihawe n'Imana igasohoka igashikira abantu uronka iyihe inyungu inyungu ihari ni nininya cyane kwanza inyungu ya mbere iyo ndiko ndayiririmba yaheze ibanza kumpezagira jewe yego hanyuma indirimbo ndayikunze ikampezagira iyo ndayiririmbye nukuri mba nzi neza yuko hari ico imarira imitima y'abantu kuko ngaho hanze hari abantu barushe hari abantu bihebuye hari abantu baruhijwe n'ingwara n'ibibazo bitandukanye uguhemukirwa ni byinshi rero nukuri ndazi neza yuko inyungu ari nininya cyane kubera yuko iyo mvuga ubutumwa mu ishengero bujyanye buba buri limite ntiburenga inyubako mba ndimwo ariko mu ndirimbo basha nuri mu murima yugurira dirayumva n'umuyisilamu ari hariho hose arayumva urumva abanyamadini bose barayumva abapagani bose bakayumva urumva yuko ufise umumaro cyane Nindi ubona ko kandi ko kuri YouTube yakunzwe ubona ko abantu bagico bayivuga ko batari bake bagira ku 181 benshi sinosoma commentaire ni menshi ariko ubona ko indirimbo by'ukuri ishobora kuba yarakiriwe neza yarakunzwe n'abatari bake reka indirimbo rero igira kabiri rino ndirimbo na nyine imaze imisiriki yavuga yitwa akisema na nyine wihaye muri ubwo nyine usenga mugurumva ko amajambo arimwo n'amajambo akomeye ati akisema ati ntiyavuga n'amajambo nako nanyo menga n'amajambo yo kuremesha abantu nayo wayihawe nanyo uri kurasenga nyene canke byagenze gute iyo ndirimbo nayihawe ndi mu ibarabara ni nkuri itwengeje yego nariko ndatwara imodoka hanyuma ico gihe hari mu gitondo ndiko ndihuta nja ku kazi umundi mushoferi unyene umuzungu araza ankopa priorite aca mpakwa kugongana nawe yego hanyuma muri uwo mwanya ndashavura ndaklaksona ndivugana no mu modoka nti uri gukora iki uri gutwara gute urumva ko yibandanyiza ni bya bindi abashoferi barabizi iyo umuntu agukorera ikosa usanga uri kurivugana mu modoka hanyuma ndangije ndabishavu nagize ndaraba ukuntu na klaksonye ukuntu na didoge mu modoka jenyene yego agatwengo karamfata from nowhere ndatwenga mu gutwenga ntangura gushima Imana vuga nti Imana warakoze kunshikana muri kino gihugu jewe Esperance ndori cimpa yego ndiko ntwara mu ibarabara ry'umuzungu hanyuma nkana mukankamira ari wiwe Mana nukuri warakoze bega natangiye kuvuga gute kicongereza nashitse gute ngaha ntangura guharura imigisha y'Imana ndi muri uwo mwanya wo gusenga nshima yego niko nahaca mpabwa iyo ndirimbo abayikurikirana mu masanamu barabona neza yuko ari ubuzima ihinduka ry'ubuzima bw'umuntu ndabona amasanamu uri kucuruza amakara wanayisize bana bamama bacu bacuruza amakara mwihangane anako bisigura ko umuntu ashobora kuva hasi akaduga akagera cyane gose akava mu makara akaja gukoresha kijya cuma ikoresha umukenyezi muri Canada cyane gose nta Imana idakura umuntu yego uko niko nahawe iyo ndirimbo
yego urumva ko n'indirimbo kabisa irimo cyo ikomeye bisigura ko ishaka kuremesha umuntu atabona imbere atabona inyuma atabona ejo atabona yari kwarava cyane gose urabona n'igitero cyo kivuga ngo hulisha ndege wangani inyoni zo mu kirere ntizirima ntizibiba ariko zirabaho kandi burya zikazinduka no mu gitondo kare zishiba imana ziririmba mu majwi atandukanye none twebwe imana yaremye mu ishusho ryayo ni twebwe yo kwibagira kweli ko n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo n'imisozi ngo n'imisozi ngo irayambika ikabegwa udushugwe sinzi ko umaze kugenda ahantu hari umusozi hawuzuye udushugwe twa jaune canke twa mauve ko ibibereye usanga asa neza none twebwe abo yaremye mu ishusho ryayo kandi kongera ikadutangira n'umwana wayo ndetse akaducunguza amaraso yiwe kweri yoreka kutwitaho yego urumva ko nyukuri n'indi bimeze neza hari gihe Madame Esperance umuntu aba mu buzima bubi akabona kumenya ubwo buzima zupfiramo akabona umenga nimba ntanguye mezuko ndabona ko bizogenda ukunyene vy'ukuri na famille yacu niko imeze famille yacu umva agatangura kwirefera mu muryango avamwo uyo muntu mubwira iki akabona ati by'ukuri jewe famille yacu hari umuntu yambwiye ati famille yacu nta muntu mwari Bujumbura tenegashaje noze Bujumbura gute kubera katobo wa mbere nabo wa mbere yego nabo wa mbere kabisa birashoboka ko umuntu ashaka kuva mu buzima bubi akaba mu buzima bwiza twisunze ino ndirimbo cyane gose birashoboka kuko nanje ubwanje ndumuhamya ukubihamya Imana haraho yankuye naho yanshikanye madame genda kuravye kumbure abatareko barakubona ni bakubona bashora kugenda kuri YouTube bakambona barabe mu mama by'ukuri yewe ngereje kumuvuga guhera hejuru gushika hasi nk'ibintu byose yambaye nk'icuma ngo Desire genda ubigurishe ngenda ashaka guca ntunga yo mana we rero nk'ibyo uri kurasigura nk'abantu ko ubuzima bwize kuba bubi kumuretse icyo cyose ndayikubaza ubwira abantu ati je nigize kwa meze ukumugabo ngeza ku buryo umuntu by'ukuri atabona ejo atabona hirya yejo atabona iyo biko biraja ashaka gute bwa bundi yagire neza Esperance najye bugizonyibuka jewe ubuzima narimbayemwo ndibuka mfise inda y'umwana wa mbere naba muri chambrette yo mu Buyenza no kuri 14 kugi 14 aho hantu twari tuhapanze yaraga chambrette tugaca dushira karido hagati hanyuma intebe zacu urabona za ntebe badandaza mu ibarabara zifise ingoma zifise urukoba rw'inka zirya twari dufise zibiri atamezi hari hanyuma twari twajyama ku kamatera ka 090 hari igihe umugabo yajyama kisanga hasi mugabo urumva twaca dushirikira go hejuru yako kirago munsi yako kamatera kandi ico gihe wari wubatse nari nubatse nari kumwe n'umutware wanje nyene mfise inda y'imfura uyu mwana wa mbere chambrette mu Buyenzi imatera 090 kandi munsi mugaca mushira akarago kugira ngo ni umuntu atiro n'igihe amutwara agasanga irihindukije ko yihindukije wisanga ku kirago abana ko twumviriza bumvise imetero ya 090 bace bumva kakamatira abanyeshuri bajyama ko muri interna aho ni Imana yankuye rero ukaba ubu ukora muri Canada yego muhinguriro rihingura petrol ukaba ukoresha n'icuma gihingura petrol nkoresha icuma gitransportinga ibinuzenya umusenyi bakuramwo petrole yego icuma kirimba oya kira transporta uwo musenyi yego mugaca mutwara ahantu basanzwe bakora inuzenye ni procedure ndende cyane sino bisobanura ndamitanguye ngahanye amasaha yo cyahera
ariko uko bimeze hariho kira cuma kuri site canke aho dukorera kira cuma kiba gifise akazi kacu jewe rero ico cuma nkoresha bacita haul truck hanyuma gitransportinga umusenyi ikindi cuma citwa excavator kiba campaye hanyuma jewe nkaca nkoresha ico kimashini kigatwara uwo musenyi gitwara uwo musenyi aho bawugeneye kuba kubera yuko bujyanye umusenyi wa petrole tuba twimvye nk'imetero 200 kugira ngo shikiraho umusenyi wa petrole uri yego rero hariho kushe ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane kugeza aho dushikira uwo musenyi yego mwumvirije Esperance kuva mu Buyenzi Chamblete Gitanda Materazilonante ubu akaba karadusigurira ibintu je naje ntako ndatahura by'abahinga bakomeye cyane abantu rero bumve igitoro nk'ubu babona nk'uto igitoro kibonye mu mazi ugira ngo n'amazi bakivoma nk'amazi oye igitoro kiva mu musenyi kiva mu musenyi kandi kiva kure gose cyane gose urumva neza ko Imana igira neza by'ukuri umva ko ufise intahe wo nkundira ukazogora kwa muhigana tukinjira mu nahe sawa sawa yego mbonye akanya sinze ko mukirino mbonye akanya kuko vuba ndasubira inyuma yego ariko mbonye akanya n'ukuri nticombuza kubera yuko intahe yanje nkunda kuyivuga gose si ivyo vyonyene hari ubuzima bukomakomeye nagiye ncamwo narigeze no gutekesha ibiharage umuguruka w'imbaho mpaka ibiharage birashaba banyi bagashavura bati wowe imyotsi turatwicisha imyotsi ntinone ko atamakara mfise ngiriki ugateka ibiharage ata espoir ufise yuko uri bubone ubufu canke umuceri ukugaburira abana ubwo buzima narabuciyemo rero inzara ndayizi ubukene ndabuzi n'uguhaga ndabizi n'ifaranga ndarizi urarizi urumva ko atahimana ndakura arumva ko by'ukuri wewe uri kuratwumviriza kucombe bitoroshe uri kuratwumviriza ujyama kuri 090 ukamatera uri kuratwumviriza uri muri chambrette uri kuratwumviriza uri kutekesha ibiharage imiguruka y'imbaho wewe uri kuratwumviriza ibibazo biteye ubwoba umva neza ko Imana irashobora guhindura ubuza bw'umuntu bugahinduka vy'ukuri ndaza kubereka ifoto yiwe ndaza kumufotora ndashira ifoto yo kuri Facebook maza kubona mu mama ariko yabwiye bino bintu kumbure murashaka gutabitahura ariko urumva neza ko Imana ikora ibintu bikomeye 71 amajana 534 amajana 960 cyangwa 67 48 niyo nimero ya telefone murashaka guhamagara cyangwa twandikira kumbure niba mfise ikibazo intererano murashaka kutwandikira cyangwa kamubaza Ndoricima Esperance turi kumwe kugira ngo nawe raza kubishura ariko agataho reka tumira mate nino ndirimbo akisema ndimo shashobona ko imaze imisi tarenze 9 ari kuri YouTube ndibona ko imara iminota 4 n'amasegonde 5 ndibo kandi bona ko kuri YouTube maze gukunda maze kugira kurabwa n'abantu barenga 1000 ikayimaze kugira ama commentaire cyangwa abantu cyo bayivuze ko barenga 50 Nisemejuku wakewe Bwana nitangazeje neema kubwa kama mto Bwana umenibariki umenishibisha nasema asante 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 hakisema takubariki hakuna atakayezuia kwani ndiye Mungu mwenye baraka ulishani hawapandi wala kuvuna wewe si bora zaidi kuliko ndege akisema takubariki hakuna atakayezuia kwani ndiye Mungu mwenye baraka ulishanelewa angani hawapandi wala kuvuna wewe si bora zaidi kuliko ndege masikini ukaniinua sasa
umejikaza na wakuu wewe Bwana, wokovu umenipa bure, mbinguni nitaingia. Nasema asante, asante, asante. Akisema atakubariki, hakuna atakayezuia. Wameingia Mungu mwenye baraka, ulishamiliwa angani, hawapandi wala kuvuna. Ati Imana ishobora guhezagira, nta muntu n'umwe ahari ashobora gutangira, ashobora kukuzibira, ati kuko Imana ubwayo ni yonyene itanga imigisha. Namwe mu majambo ari mu ndirimbo kubona tubiga Iswahili, Imana ishobora guhezagira by'ukuri, iraguhezagira abantu bakumirwa. Rero nawe uri ibibazo bitandukanye, urushe, unanijwe, utabona imbere utabona inyuma, umve neza ko Imana igikora, iracyari ku kazi, iracyari ku kivi, ni wihebure. Hari igihe umuntu, Madame Esperance, umuntu agira ibibazo ku buryo agera ku rwego avuga ati je no fuma niyahura nkufuma mpfa. Tumaze kumva ubutumwa bwinshi hano ku radio tubwira ati jewe maso kwiyahura iyo jya muvuze tumye jewe n'isumu cidayisesa. Yego. Barahari agera ku rwego avuga ko ibibazo bimwugarije, arushe, arambiwe ati jewe no fuma mpfa n'ibyo mbera vyiza. Nk'umuntu wo mubwira iki bariko atwumviriza nk'ubu. Uyo muntu no mubwira yuko imbere hiwe ari heza cyane, ntiyiyahure kuko iyo umuntu apfuye abapfuye nyene ibyo biba biheze, kandi iyo wiyahuye n'ukuri nta gukekeranya uba uja muri gehinomu uburimbutse. Rero ni vyiza yuko bujyanye kwitega Imana niyo yonyene igaba itaravye situation yawe canke ngo abiwacu ngo baba ngo nabakene bose. Oya, iguha iraguha. Hari uburero bwinshi twagiye tubona n'abagwiza tunga bo bahani wacu, ubajije bakubwira ngo yari umuboyi kera, yacuruza amagi, ngo yacuruza amagi, yacuruza karanga. Turabaza abagwiza tunga ngabafise ama building n'ama etage n'ama etage. Yego, rero nukuri uyo muntu no muhanura yuko atokuyahura kuko ejo hiwe ni heza, hamwe n'Imana byose birashoboka. Hamwe n'ibyo byose birashoboka. Urumva ko byose birashoboka by'ukuri, ni byiza ko ugumana ibyizigiro ku Mana buye ntakidakunda, byose birashoboka. 71 amajana 534 amajana 960 cyangwa 67 83 atubwiye yuko hariho indirimbo ziri mu ndimbo ushaka kuzosohora. Kubera iki indirimbo uzisohoye nyinshi ku buryo bukomeye cyane niyiye, kandi nako indirimbo abisigura ko umuvyeyi ubona ko Imana agire neza mu buryo bwose bw'umutima n'ubw'umubiri n'ubw'umufuko, uko ni kuko ni bake burya bashobora gusohora indirimbo ku kwezi bisigura ko ikintu cy'ikibazo cy'amafaranga Imana yaragihambye. Gusohora indirimbo ku kwezi su kubera amafaranga cyane, ariyo mpamvu ndabikoze, no kubera umwanya. Yego, kuko nahisemwe gusohora indirimbo ino kubera uburyo butandukanye nkeneye nk'abaririmbyi n'umwanya utuje na studio za hano birazimbutse gusumba mu mahanga. Niyo mpamvu nahisemo kubikorera ino. Rero iyo ndino mba nshaka gucunguza umwanya umwete, no kuvuga indirimbo izarizo zose no shobora gusohora no zisohora mu mwanya ndi hano. Niyo mpamvu nazikoze nyinshi. Ubu nyamaze gukora indwi kuva mu kwa gatanu maze gukora indirimbo indwi, kandi zose zizoba ziri mu masanamu. Gome urumva nzogenda ndazishira ku rubuga imwe mu kwezi, ariko zirateguye ziri mu kigega. Bisigura ko kuva mu gatanu nturi kuraruhuka, uri ku kazi kabisa. Kuva mu kwa gatanu niko ndakora amezi abiri. Urumva ndasoheyemo indirimbo, izo ndirimbo indwi bizoca bimfata amezi indwi nidibamiye nyene nduhutse. Uzashira kamwe kuri YouTube kubituko. Ego, ni nkukwibikira nyene. Ego, urumva ko imeze neza. Nigama Madame Esperance, kubera iki kuririmba ni intumbero nyamukuru kweki utahisemo kubateka je ndivugira ubutumwa
mvuga ijambo ry'Imana gusa kuririmba ndabireke nihe ntumbero nyamukuru ikira gusunika ku buryo wumva ko umusore indirimbo ego me nabivuze nabivuze kare indirimbo zishikaho ntoshitse indirimbo zumvirizwa n'abantu bose kuko ziba ziri ku maradiyo n'amateleviziyo ariko sinoba ndi hano mbe ndi mu Kamenge mbe ndi mu ntara zose ariko ubunye intara zose ziko ziratwumva aho iradishika yego niyo ntumbero yanjye ndi kuvuga uburyo bw'amafaranga batesha indimo na genozi kuramwe ndi mafaranga nukuri intumbero yanje natanguye gusohora zino ndirimbo shaka yuko ninvestisa mu Mana nukuvuga nkorere Imana umubiri wanje ukorera Imana amafaranga yanje akorera Imana umwanya wanje ukorera Imana ntabwo nabikoze ngo amahera nzokwinjiza nta nubwo ndanabirota ego ku buryo naho vyoramuka bishitse ngo bimwe mpora numva avuga ngo YouTube ngo irahemba ibiki jewe ayo mafaranga yinjiye noca ndayakoresha projet kuko muri kino gihugu ndamaze kugenda henshi mu gihugu cacu hari abapfakazi benshi bagowe arira ati nuwo mpumutaye w'ibihumbi 200 nkatangura kudandaza itomati urumva nico nokora gufasha imfuvyi n'abapfakazi haro twaganira acuruzi karanga yambwiye ati naboje ne nk'ubu ushobora nk'umutaye 100 wocu ukora iki ngo yewe gaye yumbi jana ngo je unoca ntunga yacambwira ngo yo caba yavuze izina ry'umugwiza tunga aha ntovuga amenyekana azwi igihugu cyose ngo yo caba we cawibaza none nk'uyo nyariko yaturira ivyiza gucyonye abantu mwana bo nibo bakwiye gufashwa nyene ukamuha nyene ivyo bihumbi 100 kuko afise ari positive yiyaturira ivyiza uyamuhaye yo kunguka abantu mwene abo rero ari Imana igombye kuduhezagira biciye mu ndirimbo amahera yo bandanya akorera Imana kuko niyo ntumbero yanje gukorera Imana mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ubutumwa bwiza bugere hose si n'indirimbo wori kuharura indirimbo gusa amahera mba nasohoye jewe mparura umwanya kubera yuko ndi ku kazi jewe ku munsi nkorera amahera menshi rero kumara ukwezi Burundi amezi 2 Burundi mba mpevye amamiliyoni y'amarundi yego rero amahera nshize mu muziki ntahuriye n'amahera nahevye kubw'umwanya bisubiza n'umuhamagaro yego ni ikintu nkoze nkunze ni ikintu ata muntu yangobereye ngo gikore nta nubwo ari Imana yangobereye ngo ndirimbira oya naravuze nti ngomba gutanga ubutumwa bwiza biciye hariho hose bishoboka kugira ngo mzane benshi kuri Kristo yego urumva neza yuko by'ukuri uko biri kose hari ikintu gikomeye ngaha kizovamwo urumva ko iyo umuntu akoreye Imana uko biri kose hari indirimbo barembye ngo yaraguhezagiye ko ntibizosubira cyane gose Imana iyo uyikorera guheza igasubiza ikaguhezagira kandi cyane gose nkunda gutanga example mvuga nti burya anye ukuboko kw'iburyo kurakira ukwibubamfu kugatanga rero iyo ufunze ukwibubamfu ukw'iburyo ukagumuteza Imana hari ukuntu Imana ari Imana y'urukundira dukunda ntishobora kwemera yuko wuzura mpaka ukazopasugwa n'imigisha ico nshatse kuvuga hari abantu iyo bahezagiwe usanga baca bishira hejuru ugasanga bari bajya Imana yabakuye abonye n'umuntu ashonje canke asa nabi ngo ntumfatira ku modoka aho umenga ntiyigeze kuba muri ubwo buzima egome ngo banze henagura ngo musi birata ngo banza akanga ngo basha sinshaka na yuko anyinjira mu modoka urabona ukuntu yambaye Jobondi nagiye kwa Siyoni ninjiza umuntu agiye kunyereka ipine y'imodoka yari yagabanye inozenya ipepo yari yagabanutse mu ipine ndamushira mu modoka nzambona abantu bajya bambara utujire twa jaune nzambona baje biruka ngo umutwaye hehe ngo mukure mu modoka yawe kubera asa nabi uko asa nabi
mugabo sinabumvi urumva abantu rero mwe nabo nibo babandi Imana iha akagira aho ihagarika ikavuga iti uyu muntu namuhaye none amariye iki ivyiwe bimariye iki ariko Imana iguhaye ukibuka aho wavuye ugafasha ushonje jewe uje ushonje ukambwira uti ndashonje nukurinda kwicarika tugasangira kuko ndazi inzara ukwimeze umbwiye uti ndagwaye nabuze amahera baranyirukanye mu nzu nari impanze ndayafise ndayaguha kubera yuko nanje rega hari igihe bigeze kugomba kunyirukana mu nzu kubera kubura amahera yo kuriha inzu nyene n'urupango ati bana ntavyo kumbesha kandi bace bakwita kuri umubeshi ntavyo kumbesha kandi amahera yanje uri umunsi ku mugoroba mutayampaye ibara rirago ico ukora uwo munsi wahora uryama saa 3 uryama saa moya w'ijoro kugira ngo azosanga mwajya ashobora nakajede ku bantu byabaye nabi ubukene uri umukene bakwita kuri umu escrow uri umukene bakwita kuri umubeshi uri umukene amazina yose barayakwitirira rero ni nayo mpamvu jewe n'ukuri mvuga nti ntaho ndashika kandi nta nico ndakorera Imana ndavye aho Imana yankuye n'ibyanje byose no bitanga kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke yego urumva neza ko bakona amajambo akomera uko twumviriza handi zinza ko ari byinshi bagize ndana ko ntabiko barakura abisigura yuko ikiganiro cyo kuri cyo kirabubaka batenze bakura habiko bariko barubakwa cyane rero turasoze ikiganiro basigaye umunota umwe ubusabiki kumure abantu bumviza indirimbo zawe wobibutsa indirimbo bega zawe udisanga hehe kumure kugira ngo babandanye bazumviriza cyane egome indirimbo zanje nazishize kuri YouTube niho benshi bamenyereye kuri YouTube hanyuma cankoresha izina ryanje kugira ntibiba gore kuzitora uca wandika Ndori Chimpa Esperance basho cyubona kabisa ivyanje byose hariho n'amatemonyage ubuhamya bwinshi na intahe nyinshi nagiye nkorana n'abanyamakuru benshi ndababwira ubuzima bwanje basho bagiye kuri page yanje barabona ibindi ko ndavuga niho ndiko ndabisubiramwo yego urakoze cyane Noko ndabashimire cyane kubona mwemeye kuza muri gino gigano cyacu kumbure nko mwavuze mugatanga umwanya wanyu mukaza ku mwanya n'amafaranga mwakoze cyane mwakoze ahubwo kudutumira kuko niki nikindi gikorwa gikomeye muri ko murakora namwe gome kuko ndazi neza yuko abavandimwe canke bene data muri Kristo bariko baranyumva mu ahantu hose hatandukanye mwakoze kandi n'ukuri Imana ibampezagirire cyane mwakoze cyane nako murengeye niba mukiri ino gaduse kuba tumenyagira muzotwitaba nzoza kabisa murakoze cyane murakoze gome hanyuma nagomba hari n'indirimbo nzosohora ejo nagomba ntumirire abantu baba ariko baranyumva nzoyisohorera kuri CLM sinzi ukuntu ubanza ni kuri CLM ni X Odeopas urukira kuri Bagdas urushengero ruri ku ruhande gutya aho nyene ejo saa 11 niho nzoba ndiko ndasohora izo ndirimbo rero uriko aranyumviriza aratumiwe ni indirimbo nziza cyane gose yaranyubatse je ubwanje rero nawe uje ukayumviriza bizogufasha gose mu buryo bwo mu mwuka Imana ibampere imigisha donc bazoze kugira ngo nabyo bazogaragare muri clip bashobora kuza bakagaragara why not bashobora kuza bakagaragara muri clip kubera yuko ntabwo ari izoba ari nk'igiteramo ndetse yego mugabo turiko turafata amasanamu abantu bazuze ntajibana jinoza nkigi karibu ngazogaragara muri clip kabisa karibu kabisa urakoze cyane hamani baza ko abariko batwumviriza ufise akanya by'ukuri saa 10 yego saa 11 saa 11 zuzuye asuca yinjira nta gisabwa kwinjira ni kubuntu nta mafaranga dusaba no kwinjira basha tuzokwakira nigishika nk'umushitsi witeka urakoze cyane ni kuri CLM ni Exode Paras ni kuri rusengero rwa CLM urukira kuri Bagdas
urusengero ruri impande gutyaye uce winjira saa 11 kugira ngo nawe uzogaragare muri ayo mashusho yo ndirimbo shasha. Tubashimira cyane rero yari Desire Kwizera mwe muri kumwe, tubashimire mwandanye mugira umunsi wa Mungu mwiza, mwandanye kandi munogerwa n'ibiganiro by'isamizi na samizi by'izigiro mu kanya n'ikiganiro c'abana. Bye bye. Jewe si bora zaidi kuliko ndege. Cari kiganiro icagufashije mutegurirwa mugasikirizwa n'isamirizi y'ivyizigiro. Ufise icubaza canke woterera twakure kuri 71 amajana 534 amajana 960 canke mutwandikire ku rubuga ngurukana bumenyi radio ivyizigiro @gmail.com.